Peace International TV nimbonesha kure nziza ibakorera ibiganiro vyiza bitandukanye kuduza impano z'ugwaruka harimo umuziki utugenegene gutamba ndetse n'ibindi. Si ivyo gusa, Peace International TV irakora n'izindi serivisi zitandukanye, abifuza imanza z'ubugeni, amasabukuru y'amavuko anniversaire, uburyo bw'ikibiriraho buzwi nka live streaming kuri YouTube, eka n'izindi manza. Peace International TV irabibafashamwo, hari abahinga babizoberewemwo cyane n'ibikoresho bigezweho kandi bihagije. Peace International TV iriho ku bwanyu, ntimutangwe. Yesai bakunzi ba PITV, iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka y'abantu babaye rurangiranwa mu nkino ndetse no mu bindi. Uyu munsi tugiye kubabwira amateka y'umusigiti munini kwisi, Al-Haram canke Al-Masih Al-Haram mu Carabu. Ni umusigiti uri mu gisagara ca Maka muri Arabia Saudite, ufatwa nk'ikibanza ceranda ku idini rya Islamu no ku bayisilamu bose hirya no hino kwisi. Uyu musigiti bivugwa yuko uri hejuru y'urutonde rw'inyubako zizimbye kwisi, ufise agaciro k'imiliyards 100 z'amadolari, ufise uburinganire bungana n'umuriyoni umwe imetero kare, ngo ufise ubushobozi bwo kwakira abantu imiliyoni 2, ngo wakira abashitsi imiliyoni 200 buri mwaka bavuye mu mihingo itandukanye y'isi. Uyu musigiti wugurura amasaha 24/28, kandi bivugwa yuko utarigera wugagwa canke ngo wugare burundu kuva mu myaka irenga 1400. Ufise abakora isuku 1800 ndetse n'imiduga ikoreshwa n'umuyaga nkuba 40 yo gusukura. Ufise imashini 60 zikoreshwa n'umuyaga nkuba kugira ngo zisukure ibibuga vyuguriye ku irembo vyose. Ngo hari ibikono canke ibigunguru ibihumbi 200 bifasha mu isuku vyakwirakwije ahantu hose. Hasi hashashwe amatapi ibihumbi 40, besigura yuko hari umwanya uri hagati ya Jeddah na Maka ibirometero 79. Ngo hari ubwiherero ibihumbi 13 busukugwa inshuro 4, ni ukuvuga amasaha 6 ku munsi. Hari ibisahiriza amazi bingana n'ibihumbi 25, bimwe mu bigize systeme nini yo gukwiragiza amazi ku isi. Ibikoresho 100 bidasanzwe by'amazi yo kunywa ngo birasuzumwa cyane buri munsi. Amazi menshi ava mu iriba rya Zamzam abikwa mu bigega bibika bifise ubushobozi bw'umuriyoni n'ibihumbi 700, hamwe n'amacupa y'amazi afise ubushobozi bw'amaritiro 10. None serivisi zo gusoma Harmine canke ikorowani bigenda gute? Gusoma ikorowani amasaha 28 n'iminsi 7 ku ndwi, gusoma hakoreshejwe uburyo 10 bwemewe bwo gusoma ikorowani, ngo ibice birenga 500, ni ukuvuga igice c'umuriyoni mu bihugu birenga 180 byarasomwe mu myaka 3. Couvre-feu zirenga 2000 zarashizweho mu ntumbero yo gucungira ibintu bikagira umutekano. Hari ibindi bikoresho bitanga akayaga, bitanga n'impwemu no gukanyisha, ngo vyarakwirakwije muri uwo musigiti wose. Icuma gitanga umuco n'ubushuhe, bityo bigatanga imbere ubushuhe mu bibanza bitandukanye. Ngo hari na programu isaba ingenzi tourisme yo mu bwoko bw'ubuhinga bukomeye bwa electronique, ishobora kwerekana aho igice cyose cy'umusigiti giherereye. Besigura yuko umuntu aho ari n'ivyo ariko arakora bashobora kumubona bitonze. Hariho na systeme y'amajwi aramvuye kandi ikora neza. Iyo systeme y'umusigiti mukuru
ngo ni imwe muri systeme zikomeye kandi zigoye ku isi. Uwo musigiti ufise systeme izibira amajwi ari indani, no kuvuga yuko ibikorwa bikorerwa indani uri hanze adashobora kuvyumva. Ifise na systeme zine zitandukanye za audio hamwe n'abahinga canke abatekinisien 50. Nuko rero bakunzi ba PITV, aya niyo mateka mu ncamake y'umusigiti munini Al Haram canke Al Masih Al Haram mu Carabu uri mu gisagara ca Makka muri Arabia Saudite. Nuko rero mugile subscribe, like na share kuri Peace International TV kuri YouTube na Facebook. Mwari kubona Moses Angelo. Bye bye, naho butaha.